Burundi hari abagabo bagiye bamenyekana cyane kubwo butwari bwabo beniragigiza basize. Hari benshi batazwi cyane kuko ataho banditswe mu bitabo ngo vyigishwe mu mashuri. Ariko abazi vyiza by'umuntu ntibareka kubivuga. Uyu mugabo tugiye kuvuga hano ubwiwe n'amateka atengatiye inyigisho nyinshi ngorora buzima. Ndakazi Dismas n'umutama yamenyekanye cyane mu karere kose ka Bututsi. Akaba ari nawe muntu wa mbere yaguze umuduga muri ako karere. Ndakazi Dismas yavutse mu 1919 mu Gacimbi ka Kabuye umusozi Mugozi komine n'intara Bururi. Araheza yubakana na Nyabenda Gema Garagani Pimari. Uyu nawe akaba yavukiye ahitwa mu Gatanga. Uyu mutamakazi nyene habaye igitangaza gikomeye ku munsi yitaba Imana, kuko yapfuye ahejeje gusangira kuri Noel itariki 25 Kigarama. Imbere yo kuno mutamakazi Nyabenda Gema Garagani Pimari yitaba Imana, hari habanje kwitaba Imana umushinga ntahe wiwe Ndakazi Dismas anyereye mu rusengero ku munsi mukuru w'aberanda hagurutse agiye gusangira. Aha hakaba hari mu misa ya mbere y'inyamugari. Baci bamuzana kuri kwa Karede i Bujumbura, hakaba ari naho yitabiye Imana. Bati ibyiza bisa birajana. Ndakazi n'umutamakazi wiwe nubwo batapfiriye igihe kimwe, bapfuye urupfu rumwe bose ku minsi mikuru Eklezia Katolika isanzwe ihimbaza. Bose bakaba bahambwe ku itongo. Nkuko ibisekuru birondoka, Ndakazi Dismas ni mwene Musakagwa Benoit, Musakagwa wa Bisambi, Bisambi wa Nume, Nume wa Nkona. Ndakazi Dismas yavutse mu muryango wagutse w'Abanyakarama, kuko yari afise abavukana nawe benshi, aribo Buzubona, Mabirigi, Makwenge, Cimbigiri, Baritatira, Ndakazi ubwiwe na Roza benshi bakunze gutazira na Gakobero. Akaba ari nawe yakurikirana na Ndakazi. Kuri ubu tuvuga ni nawe asigaye muri uno muryango. Uroza ariwe na Gakobero akaba yakurikirwa na Barantandikiye. Uwaduhaye aya makuru harabo yibagiye, ariko bose bavukana ari 11. Umwe mu bavukana na Ndakazi ariwe Hoze na Gakobero niwe wenyine asigaye mu bivukana bose na Ndakazi uko ari 11. Umve zimwe mu ntahe ashingira musaza we Ndakazi. Dismas ariwe Ndakazi ariho nk'ikindi kintu yoba yarakoze hajya mu kibano abantu baguma mwibukirako nk'ikintu ciza yoba yarakoze hajya mu kibano baguma mwibukirako. Donc yari umushinga ntaseruka cyane cyane nk'ahantu habaye ibibazo. Abantu bose bakamukunda. Nk'ikintu nawe uvuga ati shaka ikintu ni cyiza yaragikoze kandi sinzo kimwiyagirako. Yarangabiye ngira ka kandi kandi ngo byarakayibaye yarangabiye ni naragwara kambuye kanga amahera menshi ambuye twari ni yari kandi yari mama yarambuye Ndakazi akiri muto avuga yuko Imana yigeze kumugendera mu nzozi igira ibyimubwira. Reka twumve. Yarambaye asangaho byame yambaye ngo uzotunga kandi uzobyara abana benshi tugatwenga yambaye ngo uzotunga ngo turuturutse ngo turuturutse kandi uzotunga ngo uzokwa abana benshi nkani yabaye ko n'aciye atunga akuri
Ndakazi Dismas yararondotse bikwiye nko Imana yari yarabimubwiye akiri muto. Yavyaye abana bashika 12 aribo Anastasia, Matilda, Gerevazi, Valeria, Leocadia, Bikota, Siriyako, Ubupesi, Deo, Goreti, Silvani na Aline. Muri abo bose 12 hakaba hasigayemo abana 10 kuko babiri bitavye Imana. Abuzukuru bose Ndakazi afise uno munsi ni 52, akagira nabuzukuruza 55. Mu bana bose yavyaye ko ari 12 Ndakazi havuyemo Bikota, Leocadia na Deo. Abandi bose bari hanze n'imiryango yabo, bakaba bari mu bihugu bitandukanye. Bamwe bari mu Bwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Denmark, Belgique na Norvège. Benshi bazi ubukazi n'uburakari bw'ingwe, ariko Ndakazi yarahanganye nayo arayibuza kurya intama mu rugo. Ibi byabaye mu gihe abandi bari binyegeje mu nzu imiryango bababiye. Ibi nivyo twayagiwe na Hoze mushikiwe, ati tweho twari twinyegeje ku rusenge. Ndakazi yabaye nka Dawidi yamahanganye n'idubu ngo ntizimutwara imyagazi y'intama. Ndakazi nawe yari intwari. Ikindi nuko Ndakazi yatanguye gukora urudanazo rw'impuzu azishora ku Muhweza mu Rutovu, mu Mabanda, muri Tanzania, aho hose akaba yazishora azikoreye ku mutwe gushika business yiwe yagutse. Ikindi womenya nuko Ndakazi ariwe yatanguye kugura imodoka y'ikamyo iri mu bwoko bwa Fiat be n'indi yitwa Ngerigeri yanyongwa n'umunyarwanda. Yaraguze ni Stuti yitwa Stuti 2000 mu 72, akaba yitwawe n'abasoda bayimukotse. Yavuye agura kamyonete Stuti Toyota ndayitwaye ko niwe umushoferi yayinyonga, ikaba cisigarana Bikota gushika ishaje. Nivyahereye aho kuko Ndakazi Dismas yahavuye agura voiture Carina Toyota yo gutembera gusa. Ikindi naco womenye ukazirikana nuko yari afise inka zuzuye urugo zarenga gato 50. Umwe mu buzukuru ba Ndakazi asanzwe yitwa Ndakazi nyene, umva impamvu yamuteye gukora ubushakashatsi kuri sekuru Ndakazi. Nitwa Ndakazi Frank, jewe nk'umuzukuru wa Ndakazi nize amateka ya sokuru hamwe n'ico yamariye umuryango. Numva no kora ibishoboka byose ngo hagumeho iteka ry'umuryango hamwe no gutuma izina ryiwe ritebagiranwa. Ikindi naco nkuko umuryango wa Ndakazi wagutse, nibajije yuko hariho benshi batazi sekuru byimbitse, arico catumye nkora iki gikorwa. Icifuzo canje rero nuko buri muntu wese akomoka kuri Ndakazi yomenya amateka ya sekuru, kuko kumenya sokuru nivyo bizoduhuza twese abamukomokako.